uyu mukobwa byamugoye ku inda yiwe bayanse niyo mpamvu afite stress. Okay tubandanye je ndasaba jama banje beshi nzi batera kandi nzi abakobwa basohoka je te jure umengo ahubwo umengo bari mu higanwa n'abandi umengo donc niyo diri yabo gutera mada muravyara kwanza kenshi par accident amfasha ku nguvu ubundi mwese muba mwabishatse sishaka kuvuga ngo jewe ngo kuya abantu bose bazi ko je nkude ngidi ngo ndi obligé yuko ntutwara umukobwa afite ngidi non wewe nyizanye nkagufyeta ugatwara inda simba ndakuzi daire turazinanye wanyandikiye kumfana kwa uje kundamuza turabigize utwaye inda none wewe ufise muzi ingaruka yabyo turindire icyo shase kuvuga nuko ari Stecy ubego isiga bavuta y'inko arirabura yaje iraba oya nta mugabo agenda ngo amve kuko nyene wenyaruka bari gitabara mu maso urabaza neza dogo w'imatongo kuzina nyita kamiriko yo mukhama uramwihakanye mu jama wanje twaririmba Fabilavu yavuze ko agiye kundondera dukundane umva tuzogira mwajyana urumva ni handi wamwishiramwo uri umusitare ukaja ku social media wewe nujya mukobwa ntarize kuvuga no nitwa Nibaruta Stecy Morline Salmon uri ufite izina rya patiri n'irya shehe rya Salma rya shehe iryo rindi rya patiri n'irindi ry'ikirundi n'irindi ryo mu gitofu niko bavuga mu kirundi aho baba ari mu bacu b'ikirundi wewe ufise ubwo zina usanga bakurikiye nimba ari we nini cyangwa wese turazi Stecy motivation yiwe mu kiganiro bo muravye Stecy no munsi eske mubona ameze neza ntari muri mood okay reka tumurindire mezi abiri ngira ngo tumurindire mezi abiri cyangwa mezi atatu ngira ngo tuzokorana ikiganiro inda igera hariya kwa cameraman. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the #1 channel of this industry Buja Flavor. Chakanye makuru cyama kibaza rabishama vuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze tukingurikira Imana, hama dusura dukingurira namwe abakunzi ba Bujahit TV. Right now reka kandi twagarutse na Muhama team. Turi kumwe na Alvin uvuga ko buryo bwanje ko bavuga ariko Stecy the Queen. Ariko avuga ko dutangura na shaka me akanye kwanza Alvin abasigura igituma twari tumaze imisi tutabahaye rero bya biganiro byacu. Twari tugeze kuri part 5 ariko Alvin kumira shaka kubasigura igituma twagize ka hotari gatoya. Igituma nuko Stecy bari bamuteye inda barayimwankira acaragira stress. Stecy ravyeme. Eginda si chairman. Nubona ninge nasa kumengo yacuye. None abafani mukunda kuraba Stecy. Munda be Stecy garasa. Umenga aravyuse. Bokhama Stecy. Oya nari mazi imisi ngwaye ego nari mazi imisi ngwaye. Uri sûr? Zirabaho. Ingwara kugezaho byanka nuko wisiga no wisize deja muga makeup ntigufasha bisanzwe just nigera nisiga ko ndi fier cyane na po yanje orakha biya bigano twadukura nuwa wisize orakha bayanse niyo mpamvu ufite stress ntabwo ashobora kwa nkinda yiwanje vraiment ntabwo ashobora kwa inda yiwawe canke ashobora kwa nkinda canke yiwawe Zewe uwo tuba turi kumwingira ntashobora kuyihakana. Reka tuje mu cyatuzanye. Bon ndashobora gusigura abantu mutari mwagize mutamwari misi mu wataye ibiganiro Diamond wabariye mu Khama team yari toujours là pour vous. Sigura yuko abantu en fait hari utuntu twabanyene hagati tu imudema yaramfitiye amahera yari yanse kundiha cyo ndavuga ndamukuramo atandisha amara yanje. Ediku yandisha amara yanje c'est pourquoi mubona ndafise ibiryo ndafise ibinyo ivyo kunywa yandisha amahera yanje niyo mpamvu ubona dushobora gukora. Ndakura kugwara kigara kitaratangura. Hama n'ikindi naca kubwiye ati ngo nenda mfitiye amahera. Burya boss baragize ingorane. Messi yose ukoresheje umukozi ukagira retare gato ya kutamuriha. Akubera ingorane sigara avuga ngo boss wa Alvin rero. Nje numu boss wewe ninje ntwara mukama. Agira so bya bindi ngo niba dusore ujya muzi Alvin. Wega ibi na mahera nje wandishe nje navyiguriye. Nari nagukuye muri groupe kubera atamahera wari ufite amahera.
Okay, tubandanye ivyacu. Guys bakuze ba Bujahit TV tugira korona topic musi mbega no musi za kuyaga kubiki mbega no musi bifuza ko tuyaga kubiki ni vya bindi nyene vy'amabiba munumvuga muri ya misore cyangwa muri gwagwaruka bagize imisi havuga ngo yuko ngo wewe ngo ushobora yuko gutwara nuvuga umugore afise abana ho byo ukunda uri umuhungu cyangwa uri umukobwa wo guja ukomera kuja gutwagwa n'umugabo afise abana uno musi rero Alvin arafise ivyumviro vyiwe barashobora guhuza bose bagatangira icumviro kimwe bose babihurije ko ariko bose nabo nyene birashobora gukunda nabo nyene bakabihakana Alvin mbe aza kubivuga kwiki Stecy aza kubivuga kwiki nawe uriko urakurikirana ikiganiro uza kubivuga kwiki andika muri commentaire aho kuvyumva ariko reka duhere kwanza kuri Alvin avuga ko avyumva wewe Stecy natangura. Stecy je ndashobora kwemera kuja ku mugabo afise abana canke umwana kuko sinumva ko noba naramukunze by'ukuri ko nshobora kuvuga ati umva namukunda ibyiwe byose ko umva ko ari kose ubuzima mama wiwe umva famille yiwe yose umva urinze ukunda umuntu umwe kuwemera gukunda na famille yose umva sinumva igituma je novuga ati ndanse kugenda gutwagwa n'umugabo iyo bafise umwana kandi mvuga ati ndamukundira ibyiwe byose eko ico ari cyumviro ca mbere Alvin akumva gutanga icyumviro ca mbere Je cyo novuga urazi twebwe abantu ntituri bamwe surtout ibintu nk'ivyo biragoye ku bahungu ku bakobwa biroroshe cyane umukobwa biroroshe kugenda kurongorwa n'umugabo afise abana mugabo umuhungu biragoye cyane kugira ngo aje gutwara kugira mariage n'umukobwa afise abana. Okay, muri kote yanje jewe non sigure kwanza bon faut iko kwanza ko sigura ko hari abantu bamwe reka maze kwanza sigure muri kote negative umuhungu nashobora kuja ku mukobwa afise abana gute kuko ababona umengo soit famille yo muvuma. Bon, urumva rero sasa rero aya abantu mwaje muri ndeko kwanza amazini ivu nakanyora. No, kuva mu gitondo sinari bwanyu wamengo namize volka. Ndakurahiye. Wamengo namize volka donc ariko dubaga. Kumeko ça va pas. Mugabo reka bon biravana ça dépend na nuzenya na biravana vous voyez. Urabona hariyo muhungu bon la majorité y'ubu umuhungu uvuze ngo twari umukobwa afise abana ubuzi yuko famille yawe itezwa kuvuma kavuga mbe wabakuroze bagushushuye wabiyumvire gute surabona cyangwa urabiminori urumva sivyo none nkongaho iki Stecy yawe usanga gifite nk'abana batatu cyasize ruguru tutabizi urabona mugabo kikazanga Bujumbura kavuga yuko nuzenya atamwana n'umwe gifise bon ce que je veux dire nuko muri kote negative yuko nuko ariyo aba no yose kuvuga yuko atumutwara gusa abayumvira famille yiwe skiyo vifatamo gute kuko famille ndakuraye na famille nimwe ukomera ko umwana wabo atwara umugore afise abana bose bovuga muzo Evana ku murande rw'umugabo azovuga uzokwimenyana umengo waravumwe ahubwo umengo bakuroze mugabo twibuke yuko urukundo rubaho kandi twibuke yuko ivyo bintu twibaza yuko donc ikintu cyose ngaho kwisi ahi nta kintu kidashoboka ndi kumva ndabarahiye yuko jewe hari abantu nzi bamaze gutora abagore bafise abana kandi rugo babo meze neza cyane na jewe ndamufise afise abana nkaba namukunze braza abana biyo nabi wanje abana banje nabiwe uri kurumva voilà donc nimba namukunze wiwe nigeza kumukundira abana urumva abana biwe na abana banje ico nzomuha wewe mama wabo nzogiha n'abana biwe ahubwo kugira ngo nerekane urukundo rwiza hariyo nivyo nto mama wabo mugabo kubana nkabereka yuko ndabari hafi cyane. Ikibazo gica kiza Alvin ku ruhande rw'amatati y'amatongo gutandukanya abana abo bana bazo bafise base babo bizogenda gute bitavanye n'ivy'amatongo umuntu wese hayene bana byandi bakunda kuvuga bakashe mbari bakashe singira Alvin avuze ngo ufise abana ngo je nta mwana afishe yaragize uyu ashobora kuba afise abana ruguru nka batatu akagira je nta mwana afise me ndashaka kuba afise umukope nawe akaba afise umwana sinoja kumwankira umwana wiwe ngo nikora tutamuvyaranye ariko ngoma kuvuga ko turetse n'ibintu by'amatongo hariyo ibintu bivuga kuko bavuga ati ngo kufata n'aba bana hari abantu bafata n'aba bana ngo niko yatamuvyaye bijya si byiza urumva iyo washimye uvuga ati namushimye kujya kindi nyine namenda ravuga iyo washimye umugabo cyangwa ashimye umugore mukundira ivyo byose apana umva arinze afata umwana naba bari guprofita
Ora tugora. Wazi gutuma tugora. Wowe uravuga ibintu utazi gusigura. Lafa bashobora bavuze yuko umuhungu arekuriye gutora abakobwa batatu. Washaka kudusigurira igituma. Bitwaye abagore batatu. SK udusigurire yuko SK abo bose baba bakunda urukundo rumwe cyane urukundo rw'indahita nuzenya. Ushaka dusigurira. Nashaka kumbwira ko abamizima bari ngaho hanze batwara abagore nje navuze batatu bo batwara idini ryabo ryemere gutwara abagore bane. Ushaka kumbwira yuko atarukundo bose bafitiye abagore biwe abari bafitiye gusa rero birakubira shaka kunda umungu akunda abakobwa batatu. Apana gukunda bivana n'idini giwe barimwo. No apana kuza murabishira amadini none n'abakristo none bafite abagore batatu none nkaje papa wanje jewe je sinari ko afite umugore ruguru mama wanje niwe yabimbwiye kumbe urazi ko papa afite umwana ruguru naragiye ruguru ndabona ujya mwana wa papa wanje wundi mugore no umviriza ngaha tuko turahanura kandi ngaha umuntu uravugisha ukuri jewe sinari ko papa wanje afite abana urukurumva afite umwana plito urumva mugabo narufise ngo afite umugore rukuru papa wanje bo shaka kubinyegeza bibaho kuko turazi yuko amafamiye ya kera yarakobrija uranga nka twebwe papa bacu bavuye ruguru sabanyamuji uranga twese bon normalement nga mu muji nta munonga mu muji abaho twese turafise yo turuka aba papa bacu tu vois usigura yuko hari amafamiye ya kera ukuntu bobrija abana babo yuko butwara umwana mu gatumba urabizi bakavuga ko ibyo ucaka byose hari Bujumbura mugabo utwara umukobwa wo ngaha mukaba urumva byase naho tuzokuronderera papa wanje yari afite umugore ruguru kandi sinarizi ko afite umwana mugabo je kubw'urukundo je naragiye ruguru nujya mugore ndamuramusa bien nujya mwana hari ngende ndamutwarira amastire yanje kandi mbazi ko namastire azimvye ngavuga jereka ngende ndamutwarire umupeti yiryohera avuge yuko yavukanye n'umusani oya naguciyemo gato Alvin twako turavuga cyane tugetse mu guhanura kuko ngaha tuba turi ngaha tuba twiko turahanura ivyo byo kwanka abana nansize kubwira yuko jewe umwana papa wanje ahubwo hariya n'umustare bavuga ati imuzu wambara tuzizi ntuzenya mukuru wawe wundi w'Ibujumbura zambara bisigura yuko nawe nyene araba proud ntituvukana ntidusangiye mama mugabo ara proud nabo muri kota iwabo abafise wavukana donc sishobora kumwanga c'est ce que je veux dire rero abavyeyi ntibigera bavyumvira nka twega abana nitwigera abavyeyi ntibigera biyumvira ko bashobora gufasha umwana wa kanaka ngo ni kubera atamuvya ngo rwa atamuvyaye me urumva twiga abana umva tuvukana nka je nka Alvin dusangiye papa wenyene umva dinani tuvukana usuko yo bana riko byumva kasi kuvukana na Stecy umbiza yo visage dafata make up man arababwira bereka umugore wi mvuze ko asa neza ndiko ndamusifiye imbere ya kamera mvuze ko asa neza umugore wanje asa neza niyo mpamvu namurondeye kirabasi mvuze asa neza Stecy ubego isiga bavuta y'inko arirabura yaciye iraba oya nta mugabo agenda nkwamve kuko nyene bari gitabara mu maso urabaza neza urumva meba mama bo ntibigira babitahura ko bashaka gufata umwana neza bagafata umwana wa mugenzi bakavuga ati uyu umwana wanje yahuye mu nje hari umwana w'umugabo wanje cyangwa hari umwana w'umugore wanje me urana twega abana turabitahura tujyanye byawe na papa wanje bya na mama wanje namufate neza nko Alvin bivuze tudere turiga ba mama twiga gufata abana b'abandi neza abana bacu canke ba papa twiga ivyo bintu muyihararaje yuko ata muntu yotwara umukobwa afise abana yivyo muri yihenda kuko urukundo mu gifaransa bavuga l'amour est plus fort que la mort urukundo rufise ingufu cyane kuruta n'urufu none Alvin kibazo bisigura yuko banza urindire we kandi worakunda kudushi gicawe ari umunsi zo kwa kimikro utugenda hariya nawe nyene kwa cameraman twigumine ngato na Stecy murampinutse rero abahungu bari nkwi uzavuga turi babiri duhana hana ibyo mbese ninde ari bro je natwe twavukana bon murumva rero sasa rero ivyo bintu abarundi fego tuvyikuramo sivyo none urukundo ni urukundo nkuko raje kwivuga urukundo rufise ingufu nyinshi cyane bisigura yuko iyo wakunze umuntu uba wakunze kandi ari igihe ukunda abantu bakabona umengo warozwe bagatangura kuvuga ujya muntu bamushushuye yarozwe alors aba yakunze tuze turatahurana sivyo none
nimba umuntu ashobora gutwara umukobwa afise abana si wowe uba wamukundiye niwe aba yakunze comment est-ce que ushobora kumujija est-ce que niyo agira mariage nuzo buyigize wewe bikubaza nkande niwe azi icyo yabonye kurya mukobwa niwe azi icyo yamukundiye yamukunze aramukunda akavuga ndagukundiye n'abawe ndagukundiye n'icyawe byose rero ibyo ntituzikuremo ndabasabye urinzi ubona umuntu yagize shwa ikintu mureke nubuzi impamvu yiwe sivyo none ati ukiona wawili wanapendana hujua wamekutania wapi hujua wana mahusiano ya nini sasa yavuze mu Giswahili uyu n'umubono reka dusigwe yavuze ingene yavuze mu Kirundi yavuze ubonye abantu bakundanye uzobareke uko bazo bameze kose nubuzi iyo bavuye nubuzi ivyo baciyemo nubuzi iyo bahereye rero ibintu vyo kuvuga ngo umuntu ashobora gutwara umuntu ameze uku umuntu ashobora gutwara umukobwa adafise ingidi ngo biki nibiki tu vois par exemple moi si je kuvuga ngo jewe ngo kuba abantu bose bazi ko je nkude ingidi ngo ndi obligé yuko ntwara umukobwa afise ingidi non ndashobora gukunda n'umukobwa adafise ingidi urabona mugabo tugakundana ye voilà c'est ce que merci beaucoup ma five urukundo iyo ukunze ubukunze c'est tout Yes tugira ko kandi novuga topic igira kabiri ngo tuma tugira tuma double topic hamara tugira ko ni gute usanga nkabijya urusanga umukobwa n'umuhungu barakundanye ugasanga umuhungu afise profit yo kugira ngo kubera arondere kumbure bya bindi nyene by'urukundo ama umukobwa amara arondere pompipo nyene ubushuhe amara kuburonka umukobwa agasaminda umuhungu agacanyepa agakwepa umukobwa mbega hajya umuhungu ariyumvira ubuzima bw'umukobwa bayononye fitiye y'umukobwa arayumvira ko hama umukobwa maze kwibaruka karonka umwana amumungu akaca yifuza kandi kubona umwana Alvin bon je franchement mu ruhande rwanje nka ku ruhande rw'abahungu mwebwe bon kuri jewe vraiment abakobwa twabyaranye murabizi ndazi muri ko muraba ikiganiro nta mwana wanyu nigeze nanga sivyo none kirese hari ibintu ntuvuga bya mafamiye mugabo je kame murazi ko je ntigeze nanga umwana kame umwana nimba ari uwanje shobora kumwanka sivyo none kuko jewe bazi ibyo twaciyemo urumva mvuze nakwihakane n'imbere y'Imana mba mvuze cya kitabaho kwihakana umwana voilà bon ndushatse kuvuga rero sasa rero abahungu bubu tumeze uko je ndasaba jama banje benshi nzi batera kandi nzi abakobwa basohoka je umengo ahubwo umengo bari mu higanwa n'abandi umengo donc niyo diri yabo gutera mada ama bakayihakana surtout jeunesse d'aujourd'hui donc la jeunesse d'aujourd'hui turafise kubera ubushuhe bwinshi ndibaza turafise ngene dushuha banka twebwe turabasani usanga udukobwa twinshi dushuhira cyashobora kubesha jeunesse zikwanza donc jewe ava yuko ntanga impanuro baza kwiha exemple kuri jewe nka twebwe abato turabaririmbye murazi ngamu Burundi abaririmbye mu Burundi umuziki ntuturiha nkuko uturiha ku abakobwa bazari benshi hakohoza amahera menshi uri kurumva ndakurahi Stecy wewe abahungu bazari benshi oya je n'abahungu bigera bati kubera uri mubi okay reka mbandanye urabona normal matwebwe abakobwa udukobwa turadushuhira rero kagushuhiye ni kote zibiri ari gihe agakobwa kagushuhira kubera ugatera inda byitwa ko kavyaye n'umustar donc ugatera inda nawe yoyanka kavuge je nta kibazo kazima je icyo nashaka niko twovyarana umugabo entreta ari abahungu ashaka gusohoka n'umukobwa kamutenda akaca mwihakana no kuri kimana ivyo bintu si byiza kuko je ndabizi ku bantu benshi ndaza abantu benshi no kuri kimana beni atera inda akaca hunga akaja mu Rwanda cyangwa muri Tanzania akigarama yuko iganda atari uyo mugabo umwana amaze kwiza imyaka 2 agatangura kwandika kujya mukobwa ashaka kundika amafoto y'umwana ashobora kuza yamwihakanye no kuri kimana braza mon ami igihe utangura kumudraga igihe mu show igihe mu kiringa sivyo igihe ushuye bafata mukaja mu yakanye kubera ubushuye bugabanuke no kuri kimana mwari muryohewe ni mwabigira mushavuranira rero simbona igituma ushobora kwihakana amaraso yawe tugira gitituzo ega wemeye umwana ntucufa ntucufa Stecy nawe agerageza dusugire ku ruhande rw'umukobwa kubera ikintu umukobwa ashobora kwifuza gusa ngo nyamara n'ujya muhungu hama tuvyarana umwana hama kubera cyari je bakunda kuba ku bastar babaririmbyi abajoueur cyangwa abantu bakina amafilme abacteur ya uyu nabisigure kuko uyu nawe nyina asoka n'umustar sigura amukundiye iki ubushuhe wakunze iki kubera umustar reka guharira
none mani umuntu yamaze kumparira gutya nyumva nosigura biva ku kino Stecy abakobwa usanga umukobwa yifuza gusa ko yobyarana n'umuhungu hama bashe bahebana kubera iki shanje ico kintu Jewe ndabona ntacyo ndabona kiretse nko muri babagore bavuga ati numugore hinge mvuge mani sanga mani kabisa Jende baza hari muri nk'abandi babagore bavuga ati barasohotse hanze mbega umukobwa avuga ati aragiye hanze ngo ibiki n'ibiki ngo aragiye ngo kubyarana n'umuhungu ngo nuko arashatse umwana aho twavuga muri nk'abagore nyene mva za problème ziba zihari mu muryango arashaka gukora kuko tumaze ko twabibonye no mu mafilme ariko ntitwavuga ngo ku bakobwa ngo birabaho kiretse nyene bashitse makavyarana kandi nta umuntu avyara kwanza kenshi par accident amufashe ku nguvu ubundi mwese muba mwabishatse uwo mukobwa je ndibaza yuko atazivya ariko arasigura ari bakobwa sinzi bavyanye abastari kugira aba profit abana gusa je nasiguye Alvin siniko ndavuga ngo nasiguye ibyo ntazi ndiko ndabisigura ko ndabyumva siko canke ibyo maze kubona nkuko nawe wasegura siko avuga ibintu bitaho niyo mpamvu na make up yase gufata Stecy mani amusi jara buretse Alvin uravuze ngo umengo na musi wowe nyene ntaramuhereza be n'amahera yo kumuriha ariko dore ikiganiro canda oya umva ko aguma anuka gose seulement nuko uyu mukobwa byamugoye inda yiwe bayanse niyo mpamvu afite stress okay tubandanye murumva rero nkuko je nabisiguye hari abakobwa kote y'abakobwa hari abakobwa ashobora kwitwaza kwishira ku muhungu nukuri ko Imana berinda kurahi beni je nafise umukobwa dusohokana ngo ndafise n'abakobwa bandondera bashaka gusa kuvyarana na Alvin tuge kuvyara no kugira tuba muri ni man umvira sinuje cyo kwitaba urabize ivyo uririmbye umuntu wese abashaka kumumenyana bona umuntu wese abashaka kumubona mugumana hafi tu vois surtout les filles twega nuko nabivuze twega ari imvyo y'abarundi ako amahera twinjiza amahera menshi aho kumengo tuma twinjiza abakobwa benshi kuko abakobwa kuma twandikira jour à jour Alvin sinzi yo ndagufana yewe kwa sanga nk'umukobwa yakupropose yuko ashobora kuza kukura musi wawe nka Stecy wewe avuga gute Stecy wewe uwo n'umugabo w'umuntu man yego ndumugabo w'umuntu ndabizi kandi moi je me respecte niko navuga namwandikira uyu wanje nta bintu by'urukundo ko n'umugabo w'umuntu umugore wiwe okay urakose mu kuboko usiga ufise indero bon murumva rero sasa en tout cas hari abakobwa bameze uko ivyo je ndabizi ku bastari benshi babajama banje ivyo bisanga byabashikiye ugasanga n'umukobwa arase kumubwira yuko afise inda kandi abizi mugabo mujama we akavuga urya mukobwa none bon yarashuhiye turaryamana and then sinzi vyiwe ko umukobwa ari hiyo arafise inda mugabo yanse kubwira urya muhungu ko yarazi ico yashaka gukura kurya muhungu kandi yabona umengo abwirwa muhungu afise inda yiwe urya muhungu yo mobilisation soit yo mutuka akamubwira vyakura nego sigura rero hivuge biravana bunene biravana mukhama ayigisa umuntu amugeti kororinda biravana ni imigenderane bari bafitaniye none wewe umuntu kabiri ukwega kororinda none ntibari aho mugabo nimba bibaho ni kubera ni handi umukobwa wewe uba unuzenya uba wigize kintu uzenya gipao mbere unaona unakora jitiatia mbele unajitia ikintu wasibagaye kiherehere Swahili Imana ishobora gukora igitangaza cyayo mani mva rero ndakubwiye ati gusa mwese mwamubitabaho oya no mahige namwe muvuga ati umva umukobwa arinza abinyegeza kandi biravana si wewe nyizanye nkagufyeta ugatwarinda sinzima ndakuzi daire turazinanye wanyandikiye kumfana kwa uje kundamusa turabigize utwayinda none wewe ufise muzi ingaruka yabyo urindire icyo shase kuvuga nuko hari abakobwa ashobora gutwara inda y'umustar akanka no kubivuga kubera urya muhungu ntamushikwanire cyangwa ntamuzanire izindi mind akaca yikawusha akarinda yivyara akazomubwira urya muhungu mbe urazi ko je mfite inda yawe ifise nkanuze nka set w'imwa ya kubera iki ni ya profi abashaka vyito yiko byari n'umustar kutavyumva wewe warutwe none umustar ni ikikona ca mbere acha byo hivyo hapana kuba oya yabaza urindire nge mamezana mani wa Alvin arika
Alvin akashigikira abastar kwanje naye nkashigikira abantu bako navuga ati ngo bashobora ngo azare kwanza inda yamaze gukura hari n'abakobwa batwara mada batabizi ko usanga wa mukobwa yabyara ngo yabyarira ngo muri biki ugasanga umukobwa agiye kumenya inda imaze gukura atazi ukuntu inda ibimera ku bintu bimera byose bakagenda kuyibona yamaze gukura ikosa ushira ku muhungu rero wewe kosa ushaka kwishira ku muhungu nande kumva nguranje reka arakumva avuze ati ntushobora gutora umviriza nawe atanze opinion yiwe avuze ati ntushobora gutora inda uri umukobwa abantu bimenye yuko ufise inda jamais biravana hari bariho kandi ufite amaperiode yawe amaperiode ataje avuze ati ushobora kumenya utevye mugabo apana ngo amezi tumuzana n'umugore wa Ruveta ngo kuzara duha aramaze kuvyara arabizi you know Turafise umuntu marakora adukurikirana kumbure iyo bari mu gihugu cyo hanze ariko aradukurikirana nawe turi bane kuri plateau aratanze ivyimviro ariko aratanga icyumviro makosa no musi dufise umushitsi ariko ntiyashimye ko tumuvuga ko turi bane no munsi turi bane ari umuntu arakora atwumviriza ko adukurikirana kumbure ari hanze ngaha turi kumwe jewe n'uyu nagiyewe n'umugore wanje ngaha mu maekuteri bumva ariko aratanga ivyumviro Stecy yavuze yuko ngo umukobwa ngo ari gingo atwara inda atabizi ngo indekana ndikura atabizi umugore wanje avuga ati gute utwara inda hama ntubimenye akamera gusa avuze ati ubimenye utevye mugabo uteguza to kubimenya yuko ufise inda nishobora gushikana amezi 5 utarabimenya urafise ama periode yawe bazorindire rutwe ama periode yawe ataje uteguza kugira amakenga uteguza gutangura gupima ukavuga mbega basha mbe muhama gasha noba Jiba byageze gute nabandi muzuba cyage mu kwezi basa waravuye mu kwezi giye muzuba numva cyage giye mu mwijiba kwa nukuri kw'Imana donc uteza kugira amakenga nje ndakuraje nta mukobwa yugira inda y'amezi 5 ntabimenye Stecy yego yavuze nibyo wa musazi we wabagiye muzuba kuko utamenya yuko uri mu kwezi ndakubwira ikintu kimwe sinashatse kuvuga ngo ati ngo paka ngo ikure ngo bayitangwe kujya imbere cyane gose abibone umva aragira ahantu avuga ati umva ati amareta y'kwere angeza ahantu urudemu rero ari gihe ruca pembeni mu mwanya rukagaruka ku murongo none wewe numva yuko nga uvuze neza erega nivyo nari tuko turavuga Stecy uravyemeye simika bitagufashe ubwo umutse yashije utukacumbere mu mutwe urabona ko ari sawa hakoye kushira makeup mu maso makeup yasize mu mutwe yo basha no munsi mwayi mudukumbuye gusa ariko sese umengo no Stecy aratekereje cyane atekereje ko dufise umutumire yagerageza namwubashe kugira nabone ngo yaje ahantu h'abasazi ubwo nawe nyine avuze ngo ubwo n'ububeshi wewe uri kurabesha aho usanga ari mu bari kutereka avugana n'umutumire wo hanze noye karasubiramo amajambo y'umutumire ariko avuga n'ububeshi ko afite amayekuteri mwabibonye afite amayekuteri no umviriza icyumvira atanze ngaha je mba ndiko ndacunga twene ariko turumva abantu tumenye umutumire avuze okay akatanga yuko twese umviriza twese turazi Stecy motivation yiwe mu kiganiro muravye Stecy no munsi eske mubona ameze neza nari muri mood okay reka tumurindire mezi 2 ngira ngo tumurindire mezi 2 cyangwa mezi 3 ngira ngo tuzokorana ikiganiro inda igera hariya kwa cameraman Stecy nivyo tuvyemeye abakobwa babira mfite ibanga ariko ibanga ryanyu ryo banga mugisha ben mwana n'umugisha aje nivyo rero fresher sasa gufata peut-être ko urafise quelque chose daro draba apana gushaka kwivugisha genre cyangwa nawe uzovuga yuko atagute basi izina rya famille wamwemeye basi kumufiseho oya nare anyege ntizagute mwe bitabiza bishaka muhama bizabishaka mukama umwana azaba ruwaye umwana Berni umwana umwana azaba ruwaye umajewe umugore wajya avuze ati ari umuhungu uri Fabrice ari umukobwa araho Fabiola merci beaucoup umwana wa Stecy azovuka very soon tuzomwita gute ari umuhungu azokitwa gute umugore wanje avuze ngo ari umuhungu tuzomwite Fabrice ari umukobwa azomwite Fabiola bo sizi mava bivuze Stecy turavyemeye tweke tumwe twamwita gute jeho nyene nitwa amazina yanjye Stecy da Queen
Stecy apana nje siko nitwa ibyo ni izina ry'ubusambi wanje ariko siko nitwa Stecy Yitwa? yavuge usimava mukanguka nawe ndibuka igene nayo kugara kanguka Nace ngwara umutima. witwa bava kure nitwa Nibaruta Stecy Morlin Salmon uri ufite izina rya patiri n'irya shehe rya Salma rya shehe iryo rindi rya patiri n'irindi ry'ikirundi n'irindi ryo mu gitofu niko bavuga mu kirundi Kamera ubise urafite amazina ngahe? amazina menshi mwana wanje kuburyo nkone nk'ababigisha babandi yo banzu isime ngo twumve bisubiremo Subiramo. Kenny Nibaruta Stecy Morlin Salmon Ane. sinane aho baba ari mu bacu b'ikirundi wewe ufise ubwo zina usanga bakurikiye nimba ari we nini cyangwa we nino we Salma nta mazina imwe ni izina rya papa wanje irindi ni izina rya mama Nibaruta Salma ni izina rya papa Nta ry'umukuru wawe ririmo. oya ya mama Morlin Stecy ni izina rya mama mvuna akazina kaki ya majashe none ko nzi Salma ari izina ry'ikimisulman wanje parce que ari mu musulman amejyo yindi rya padiri donc wewe wanje nawe ari mu ntunyamukaye bose barahari baravuga umwe wese azomita izina ryiwe amavyese tubifatanye eko kuko abavyeyi banje bose mbe baratandukanye bo n'abavyeyi banje bose sawa Stecy biza bishaka mbe wavuze ngo witwa gute nimba ari nini nimba ari iki Salma Nibaruta Salma amen ni Stecy Morlin cya mugabo nta basalma bafite uruhanga nk'uko Yes, ubwo bushobora bwo gutwara amada cyangwa bwo guprofitana abana twobwirinda gute ku ruhande rwa Alvin ku ruhande rwa Stecy? none wowe uvyirinda gute wowe urashobora kwirinda urukundo wowe wa mudemu wawe washaka kumwirinda Sishira kumwirinda ariko ndashira kwirinda umwana hataraje. urashobora kwiyo voilà numva kuvuze neza yo kiriki yo kwipoteja wanje we jisho mukorere kuri umuntu umukhama yavuze ako yavuze ngo kwiproteja ngo yo kwipoteja no nagisubiremo ni potage gisubiremo Stecy yo kwipoteja Vuga twumvirize Stecy vuga cyangwa navyo batoye. navyo batoye mbega amashuri yo kuri yaga mukhama Kukigura. yo makam umviriza renda Yogira gutere he? yogira gute Stecy Agira gerere ngumve. umuntu yo kwikingira Igifaransa. sinize uko kuntu yo kwikingira arabizi ben uko yamayikingira Mu Gifaransa. Alvin amayikingira no mu Gifaransa amayikingira gute Gifaransa. umviriza renda bemereye nka boss nka boss wa mukama uwo mukama timu oya ntagende zo kwipoteja nkuko abivuze mutumire wacu n'umukupireko nk'ukuntu akarayumva nk'ukuntu Alvin canke nawe uzondecevoir umviriza Ari muri mood. uzondecevoir umendabwira nk'ukuntu Alvin azondecevoir dukeneye ujya mutumira tubwiye ngo n'umugore wiwe dukeneye igipindi kindi gikuri apana igipindi Ikiganiro. none no mushami ibifaransa byawe reka tubwire natwe protege. Ungena kuipotreja. Nawe kuipotreja. Potreja. yo Urikiro mbengera kuipotreja. Kari uko mabisubija muri kugenda bicanga bincanga. Ukora byumva igipindi gikurikira. Okay, ikiganiro gikurikira. Umutumire nujya nyine dukenene. Alvin tubaze ukuntu bikingira. Kugira twakwikingira iyo nda. Tugira ko nawe we nyawe utuzuzana umutumire wiwawe utubwire. Mugabo wiwawe plite. Cena mugabo mfishe mukha. Arihakanye. Stecy ngo nta mugabo afise. Stecy ngo no. Umveta turi mu kiganiro. Twese turazi umugabo wa Stecy, okay? Turazi umugabo Stecy ahora agwanira misi yose mu social media, ashikana n'undi mukobwa nanize kuvuga kubera iyo mugabo. Sivyo? Uno munsi avuze ko Stecy atamugabo afise. Byawe ni nababwiye no mpamvu make up itamufata. Afite stress yanse n'umugabo je ndeme ndafise umugore
ngo Fabio umugore wanje avuze ngo Fabio ngo yaramuhakanye Stecy bon jewe ndamanitse amaboko ndafise umugore yaranyihakanye uyu avuze ngo nta mugore yavuze ko agiye kundondera dukunda ntiyanyihakanye none wewe mugabo wewe muvuga ibintu by'umuntu avuze pa kuza musubiramo iby'umuntu atavuze ndakurahiye zina rya mama kundondera impamvu mvuze ati okay reka ndabisigura impamvu reka ndabisigura impamvu mvuze ko atamugabo mfise ndabisigura kandi umviriza impamvu mvuze ko umviriza ubu nta mugabo mfise kubera ko Fabio yavuze ko agiye kundondera dukundane umva tuzogira mwajyana urumva ni handi wamwishiramwo uri umusitare ukaja ku social media wewe nujya mukobwa ntarize kuvuga no turabizi ama video twarabonye mu social media nujya mukobwa mushikana ibya muhungu duheze ikiganiro gereme uramwihakanye umuhungu wanje uramwihakanye tugenda muhemba amafaranga ndama amafaranga yo dogo wimatongo kuzina nyita kamiriko yo mukhama uramwihakanye mujama wanje twari wewe ndakubaza lafa pasege twari kumwe afite kiganiro ntiyambwiye umugore wacu ntibariko bavugana turi kumwe umugabo wanje shara telefone uno munsi aramwihakanye no kuri kwimana ndabasubiyeko abantu munyakara abagore banyu umviriza yuko uzi umuntu utegerezwa kuba proud no Stecy je birambabaje umviriza je ndafite tudemu twinshi sinovyanga ndafite tudemu twinshi tumfira urantabira mu kivaho je nivugira uri kurumva bazuri ndire bunene umviriza nukuri kwimana tugerageze kuza turaba proud iyo maze kwiyangasha ku muntu ukamubwira yuko umukunda ifu kuba seriye nawe kuko ari ibintu byinshi uba umuburije gukora ari ibintu byinshi wewe usanga afise mu mutwe biteze bashaka gusanga uko kunumbwiye ko umukunda nawe nyakaca gukunda cyane ugasanga wowe uri kuramubwira nabi mu buzima bwiwe ko muri kuramubesha wewe urafise umugabo uno musi wamuhihakanye mugabo numvise ngo nawe nyene yakwihakanye yatanzikiye mugabo kare none ko wamwemera gasesi turi kumwe uno musi umuhihakanye gute ngaha imbere nuzenya imbere y'uru ruboro urugwiso rwa kamera urugwico jisho nakubona amani umviriza yavuze ati akandabigusubiriyemo ba serie tout simplement ntimwari serie ntimwari muzi ivyo murimo okay kuko ndakurahiye zina rya mama voilà umuvugo mbwa pana ngaho urabona genre cyagiye uribuka afite kiganiro ngo umugabo wanje arantelefonyisha uno musi yamuhakanye okay nimba umviriza je no reka ngaruke ko nujya mujama ni umustar mugenzi wanje braza nimba wamaze no kuri kwimana Stecy murabe neza fresher yisize makeup ntiyamufasha Stecy afite stress nimba Stecy afite stress bisigura yuko Stecy misi yose murabizi ni Stecy no muntu wa mbere abafite motivation acangamuka mu kiganiro mugabo no musumengo bamusiko amazi akanya arafite stress z'umugabo braza uyu mukobwa nimba mugiye uko umukunda haba munyimuka muhinduka vraiment yamaze kujya gupambana akako no kugana n'undi mukobwa mugenzi we kubera wewe uno musi wamwihakanye vraiment ndamusabiye basi yo mukunde ntuzewe mukunde nave yiyambika ikamba kadusezere ikiganiro ora kuraka turemerere ko tutagiye kandi kari umugore we cyane oya nukuri kwimana nukuri je ndababaye ngene Stecy avuge yuko atamugabo afite kandi tumuzi bisigura yuko ntibari proud ivyo mwari murimo byose ntimwari muzi ibyo murimo arabishanya wewe waramwishirashira kuko yari umustar muri babandi ba profita cyose na wa mukobwa bakako no kugwana kubera iki ubushuhe wakunda umuntu atagukunda tambaye amarori batatu ngo two turicara duhimanura abantu hamakaca duheza turimo gushwana no nitwe ko turashwana je ndababaye gituma uvuge ko atamugabo ufise kandi twe tumuzi baje guteka iganiro ntabwo rende mu rukundo bisigura yuko nakubwiye gute iye tugeretse gukora Beni nakubwiye ati mimi pekisha kwa nini mwanaume none umaze kuvuga yuko wamaze kwitora kuba umuhungu bisigura yuko ushatse kubi ce que je veux dire nuko urabona jewe Stecy jewe ndi umustar nkuko nabivuze kandi je ndazi kandi je twona turanshuhira mugabo je shishwa kwihakana umukobwa kuko urashobora gusanga wewe igende ko ndamudraga wewe yamaze kushira mu bindi bintu yamaze kugwa mu rukundo vya vrai akaca sanga je ndiko ndamubesha nkuko yamugire Stecy urumva yuko biryoshe bisigura yuko abahungu tumeze nkuko tugerageze umaze kuba wiyangaje baza urinde kwa amaze garuka ko muri umviriza reka tureke kubagira babanza kwanza barabitse ikiganiro twabahaye jewe ntanga impanuro ya nyuma wa muhungu we cyangwa umukobwa umaze kwiyangaje gukunda umuntu ukabwira umuntu kamudraga ndagusavye
ego arandi bantu badragana kubwira profit uwundi mugabo hari igihe profit umuntu ugasanga we yaguye mu rukundo bya vrai ugasanga kumbe wowe ari kuri mu profita acayimenya yuko ari kuri mu profita aci yahinduka ukundi kuntu ugasanga umwana w'abandi aci uranka Stecy ngene yawe yabaye tuvishije kuri sivyo nta kibazo umugore we tuzomutumira aje tubwira uko babanye na Alvin no kuri Imana ari proud nkuko je ndi proud nga ubudemu bwose bwarampevye Rastaman no kuri Imana ubudemu bwaje bwose bwarampevye kubera iki kuvuga ko ufite umugore kandi moi je m'en fous man je m'en bats les coups kubera iki cye mu mebe muri imenye none cye mu mebe umugore wanje turi kumwe ingoraniri urumva na kare mwebwe none nitwagira none sivyo mwagira iki nitwagira none mugabo ce que je veux dire no kuri Imana Stecy no musaramba baje kuvuga ko atamugabo afise kandi tuba tuzi ko afise umugabo bisigura yuko hari ingoraniri entre yawe n'umugabo wiwe no kuri Imana savye no kuri Imana icyo uzi nuko Stecy akunda ujya muhungu kandi ndazi kujya muhungu yamudekone Stecy kandi abahungu ni batumeze uko si byiza turahije Yes bakuzi ba Bujahit bakubwira ati wakajeshe nigahora mwitama ariko ubundi kuri party 6 kumbure bizogenda neza cyane turi kumwe vraiment kandi Alvin yarakora kwagiriza yuko wemvye amahera kwiriye umva ntazosubira kunuka ibitutsi kandi uri muri mood nzoba ndi muri mood kandi n'umukozi wanje nzoba namwemvye amahera kwiriye gutuma yicara agahanura neza nizera ko Alvin atazokugeza muri ayo mahera uzomemba azokugurira makeup ko ndabona ngo icyo usigaye ufise nizigufata Yes, tuzosubira inshallah imari kunze on the mic ari Benny Bianzi kamera sike professional nibagirira subscribe by Muhammad team. Et voilà donc. C'est bien. Ya Muhammad team Stecy ningidizagiye kubera stress. Ntaribi. Bon, turi kumeza sasa rero.